Chuti bagenzi namwe bakunzi radio televiziyo Inkinzo turabaramukije amoro y'Imana tubaye ikaze muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumira wacu Apotre Bernard Ntungwanayo turabaramukije ndabaye mahoro. Evariste Ndayishimiye ku munsi mukuru wo kwikukira yashimiye abasirikare babiri bonyene umuntu avyihweza bashobora kuba bashimiwe kuvyo bakoze muri Kongo none abo nibo bakoze neza mu mwaka wose bonyene nta bapolisi bakoze neza. Iyi ngendo ya Evariste Ndayishimiye wowe usesengura uyiha insiguro yihe ifise ingaruka iziho gisirikare n'igipolisi mu gihe avuga ko bafise morali iri hejuru inyifata abasirikare n'abapolisi bakwiye kugira muri no minsi muri iki gihe bona bigoye niyihe. Murakoze cyane ni bibazo by'inkoramutima cyane muri kino gihe turimo abarundi bugarijwe n'ubukene bugarijwe n'amagorwa n'amaganya n'intuntu n'akabonge bitagira uko bingana. Bwa mbere bwo icyo umuntu agomba kumenya nuko leta ya CNDD-FDD nta kindi yaje gukora atari gusambura ibyari byubatswe hanyuma kugira ngo habe akajagari cyane ko bafise ibyo bakoze bibi mu gihugu kugira ngo ntibizokwigere bimenyekana ntihazokwigere hagira ubabaza ibyo bakora. Rero kuri ibi byo gushimira abasirikare babiri gusa ndetse agashimira n'umugenerale wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaje kwifatikanya nabo aho twibuka kwikukira ku Burundi ku nshuro ya 62 umugenerale yabafashije igihe batahuka bavuye mu ishamba no kuvuga bishwe ko bahagaritse kwica abarundi. Uyo yarashimiwe bijya bifite insobanuro nawe nyene tutagomba kwirengagiza mu gihe mutubajije ku kibazo kijanye no gushimirwa ko abasirikare babiri mu basirikare bagize igisirikare cy'u Burundi. Ntitwovuga yuko abasirikare bakoze neza umwaka wose ari bajya babiri ariko kubera ko twarabivuze mu kiganiro giherutse leta ya CNDD-FDD yaje gusambura igisirikare kugira ngo mu gisoda habe igisoda cyitwa ko kihari ariko kirimo abasoda ariko batagira akarangamutima k'igisirikare. Aho rero niho dusanga ingorane zikomeye cyane kubona umukuru w'igihugu ari we kizigenza mu ntwaramiheto yubahuka agashimira abasoda babiri mu basirikare bagize igisoda cy'u Burundi. Rijya nivumwe rero mu ijambo rimwe. Ku kibazo rero mwari mubajije muti mbega nibo bakoze neza mu mwaka wose bonyene? Oya, n'abandi barakoze neza kuko hari abakurikiza akarangamutima mu mutima bakora neza, ahubwo barya bashimiwe nabakoze nabi ku banyagihugu nabakoze nabi ku gihugu ariko bakoreye neza umugambwe CNDD-FDD bakorera neza. Baretse Ndayishimiye n'umukuru w'ingabo ariwe chef d'état major Prime Niyongabo kuko babarungitse kwica abatutsi bo muri Kongo hanyuma bica benshi babona ingene babashimira kuri ile tariki ko ntibyumvikana ingene Tafoke barimwo watwara Tafoke atashimiwe watwara ikompanyi barimwo ntashimirwe hagashimirwa Lieutenant hagashimirwa Ajida. Biriya nuko batabaza ibyo ariko barakora. Hari ibintu bibiri ngomba kuvuga kuri ico. Icambere gushimira bari abantu babiri bari mu bandi bari kumwe muri iyo mission yo kwica abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi ni kimwe mu kutera intege abandi basirikare bariko baraja muri ubwo butumwa kugira ngo bagire ubutwari bwo kwica abatutsi benshi bazoshimirwe nkuko bagenzi bo bashimiwe. Ivyo ni bya bindi mugambwe ubu mu 72 wari waravuze ngo bakora ibishoboka byose abana b'abahutu bazovuka bazoze babaza uko abahutu basa. Ivyo rero akaba yabigize kugira ngo anezereze barya bakoze ibara muri Kongo mu kwica abo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo ahe morale bazohigana mu kwica benshi bimwe bari baravuze mu 72 ubu yashize imbere ivuga ngo haze habazwe umututsi uko yasa. Nivyo yabahembeye naye handi
yagomba guhemba tafoke barimwo kugira ngo ayo mafaranga ya miliyoni 3 yahaye ujya mu lieutenant miliyoni 2 yahaye ujya mu ajida izo miliyoni 5 ari kuziha tafoke nayo ikakiraba ico ikoresha mu mafaranga ku buryo abasirikare bose bari kumwe babandanye bayakoreshe bari hamwe barabico bayagura kuva kera niko byamye mu gisirikare iyo abasirikare bagiye ku rugamba bagafata nk'inkoho barabashimira bashimira ikompanyi cyangwa bagashimira batayo hanyuma iyo bato bayishimiye ayo mafaranga bahawe bakayakoresha ku nyungu z'abasirikare bose bo muri yo kambi. Ibi rero ni bya bindi tuvuga byo gusambura igisirikare buhoro buhoro kugeza aho kizosigara akayungiro. Ibyo nibyo yakoze. Ntawo bideha ari amafaranga umuntu wese n'ubukene bafise umusirikare wese n'ubukene bafise yoca abona ko akwiye kugenda akakora nk'ibyo abagenzi be bakoze kugira nabo bazibashimirwe baronke nkayo. Ariko ingana zo bazatikiye nibyo twavuze yuko ejo amahoro azoza ubutungane buzoza bari abasirikare bariko bica benshi tuzobatanga bacibwa imanza z'abagiye gukoreho nyabwoko mu gihugu c'amahanga mu gihugu c'amakungu bagiye batafise uruhusha barungitswe na bazishimiye n'umugabo CNDD-FDD bazofatirwa ibihano hamwe. Ikindi cya kabiri novuga gushimira barya babiri bonyene mu gisirikare cyagiye muri Kongo ni kimwe mu gusuzugura ingabo ajejwe. Yasuzuguye abasirikare atwara ajejwe abereka izigenza yaberetswe ataco bamaze abereka yuko abasirikare ari barya bagenda bagakora iby'ubwicanyi batagenda gukora iby'ubutwari bw'igisirikare. Ibyo nivyo yashatse kwerekana. Rero ivyo hajya hari umwe ari baci ngo aho wabukaranga tware munsi y'urujo burya bajya abasirikare b'u Burundi barabibonye yuko basuzugura azobibona none muzamumpinyoza abasirikare bateza kuzobahinduka bagahinduka ijya leta bakabahana bazobaha ibihano hajya abasoda bazobaha ibihano bazobaha ibihano kubera yuko kare n'agasuzuguro kabishe kubona ashimira umwe babiri kandi bari benshi. None iyo bari kuba babiri bari kwijana bonyene aho bagiye kwica bajya abantu bagashikayo badajyanye n'abandi. None abo bajyanye kuko bari kumwe nabo bakabarerekera canke bakabarabira ntaco bakoze bivuze yuko ariko arabagabura mu maboko y'abagenzi babo. Bajya babiri yahejeje kubagabura mu maboko y'abasirikare bagenzi babo abo bari kumwe ndetse n'abasirikare bose b'u Burundi. Ubu barya bafise ingorane nk'izo baresona bafise hagati muri CNDD-FDD n'ibyo bakorera. Je nibabwiye iyi ngendo rero ico ndayiha kwinsiguro nuko ari ingendo iryanisha ari ingendo yo gukangurira abantu koreho nyabwoko ry'abatutsi ari ingendo mbi ituma urwego rw'igisirikare rupfa burundu bakaruhamba bakaruzika. Niyo ngendo ya Varisoni umuganga afise kandi ingaruka ifise ubwa mbere ingaruka zizoba kuri Varisoni n'ubwiyo n'umuganga akomokamwo kuko abasirikare bazobahinduka babakure kandi babahane. Kandi ingendo yindi nuko yagaye abapolisi kuko bo nta numwe yahaye gashimwe. Ivyo navyo bikerekana ko igipolisi ataco kimaze imbere ya Varisito kuko uyu mwaka kitashoboye kwica benshi cyane nkuko cahora mu banyagihugu b'abarundi. Ivyo rero navyo hajya barabibonye nabo hajya bazomukorera ko umunsi umwe. Nibyo babwiye muze mukurikirane murabe aho agenda akaba ko afite morale yo hejuru ahubwo morale yarayahejeje kuyica wenyene yaje niho yirangirije. Nta morale bagifisa abasirikare. Wogira morale uraro gusa. Wogira morale umwe bamuha miliyoni 3 mwarajanye ku rugamba mwatumwe n'uwo muntu hanyuma umwe akarara tubitse wavubundi agatubikwa nzovu. Iyo morale boyikura. Nibyo twamacho turavuga biha ibyo barya bonyene bakibagira bajeje kubaha ibyo kurya. Ibi rero bigiye kugira ingaruka mbi zikomeye. Inyifato abasirikare bo kwifata muri kino gihe nuko bomye ko atamuvyeyi bafise batakizigenza bafise cy'umuntu haramiheto umwe wese akamenya uko bigenza. Cyambere nuko bofatana mu ndagati yabo hanyuma bakitegura ko ubwo butegetsi busezererwa bakabusezerera mwituze bakabusaba gutanga imihoho nko tuyisaba gutanga imihoho canke naho bakarindira kugira ngo bazobacire urubanza rubabereye kuko nukuri barenze ihaniro. Uravye neza CNDD-FDD yamaze kurenga ihaniro abasirikare bajanye muri Kongo barara ntibuca ubu uvyitwe ko ari agahengwe
kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakatanga leta y'u Burundi na Tshisekedi FDLR Maimai Nyatura za mihari yose bagenda gutera M23 ahiri mu birindiro byabo. Ikiza no ko babivuna mugabo ubundi bo amategeko kuva kera bakurikiza nta nayo bagomba no kumva. Iyo basanze ibuye rinini mu nzira mu kaburimbo barakata bagaca hirya canke bakapfuma barisimba hako barikura mu nzira. Ni kuvuga ngo ubo ubwabo CNDD-FDD ni kibazo, leta y'u Burundi ni kibazo, Parisito ni kibazo ku Barundi n'amakungu. Rero nibaza ko abasirikare ho borabira bakabona ko bababesha. Kuko kubasuka kuri songo ryo muri M23 bagwana ntibigera batsinda no munsi numwe, udapfuye utasize ubuzima agafatwa mpiri akajanwa mu ibohero rya M23 bijya n'akamaramaza ku musirikare w'u Burundi yagiyeyo atumwe na Parisito ndayishima datumwe n'igihugu. Abari muri Kongo nta numwe yatumwe n'igihugu, baritumye abandi nabo batumwe na Parisito njyane bazobahemba kuko leta urabona ntacyo bamarira muri ivyo. Ikindi gikomeye ico nagomba nibira akabanga Barundi bamenya nuko iyi leta igiye gutembagara ikatembagara nabi. Kurunka basuda muri Kongo bwa mbere bwo nayo mabwa yose mubona bakora bafise ubwoba yuko M23 niyaja muri Sud Kivu muri Kivu yo hepfo ikabiri haje hejuru mu minembwe mu misozi hanamiye Bujumbura na Tanganyika bazoba bagowe ko bazoba bafashwe mpiri. Uyu n'umugambi wa genocide bose b'Abarundi n'abari muri diaspora twarumvise babivuga bafise ubwoba bati niyo M23 yafata Kivu yo hepfo ku bwabo bose buzoba bushize. Ivyo ni bavyitegurire kuko abakongomani barahagurutse bagwanya abicanyi bagwanya abagenocidere bazohafata. Nibahafata rero Abarundi sinzi ko bazoca bisuka muri Tanganyika cyangwa bakasoba kugira basome nturi nuko bazokwiyahura, ariko nubwo batobabana bariya nabo hagati yabo ubwabo hari batavyumva bashobora kuzoba hari ifiti bakabakura kuri ubwo butegetsi. Nibaza rero ko kubibazo mwambagije no banagerageje kwishura, ariko cyane umurundi wese ahubwo nari kanure amenye yuko agomba kubera maso igihugu ciwe. Uburundi nubwo Abarundi bose, Uburundi subwo mugambwe, Uburundi subwa CNDD-FDD, Uburundi nubwo Abarundi kandi Uburundi bwamyeho babusanzeho bazobusigaho. Nibaza rero yuko iki nico gihe tubone akaryo kuvunira ubwo abasirikare kugira ngo batsinde ubwoba cyane ko bafise imiheto hanyuma bagwanye umwasi ahari hose. Nibasanga umwasi ari mwimbere babanze bagwanye yo imbere kuja kugwanya uw'inyuma atabaho, kubera ku mwasi bafise wa mbere ni Parisito ndayishimiye. Umwasi wa mbere bafise ni umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD, kandi nibagwanye yo bazobaho neza. Twarababwiye igihugu ni cy'Abarundi n'abasirikare barimo. Uyu munsi wazo abasirikare cyo bagwanira muri Kongo bovuga n'umushahara babongera ni iteka ry'igihugu ari kugwanira bari kuziriki. Basirikare nimuve mu byo murimo, nimumenye yuko Burundi ari ubwanyu, nimumenye indahiro mwarahiriye, nimugwanira igihugu n'imbibe muri kugwanira muri Kongo. Ntacyo mwasizeyo, ntacyo muja kuronderayo. Bo bagenda kuronderayo ubutunzi. Tshisekedi yabaha amafaranga, umusirikare wese bamutangira 5,000 by'amadolari, mwebwe ntayo babaha. Bibiza habo biba amabuye y'agaciro muri Kongo birigo barashora, mwebwe ntibabaha. Murashaka iki? Murapfa muziriki? Muraziriki muri Kongo? Vayo yabuja kurondera umwasi hatari. Umwasi nubarungika, umwasi nubakomanda mugezeyo akabaruka kubasuka kuri songoye. Ni mwanke harageze ko mwanke erega icyo mugomba kumenya ni kimwe: kugwanya ihunyabwoko no kurinda kandi no kwemera kwiheba no kugwana ingwano ya ibiti ya nyuma y'ugwanira ukuri, y'ugwanya ihunyabwoko, ugwanira ukuri. Icyo gihe ugwanisha ingufu zose. Mumenye ko bakurondera yego ni benshi, ariko nawe ibyo uharanira n'ivyiteka ku gihugu, n'ivyiteka mu karere. Ni byiza yuko ubiharanira ukagomba mukarya umutima amenyo kandi gutsinda. Ivyo ni ibintu byoroshe cyane. Rero hamwe namwe turi kumwe, turababona, turabavugira, turabakurikirana, ariko ni muve inyuma y'uwo mugambi waruha mu ntambara zitari ngombwa, hanyuma n'ivyaba ngombwa mubakure baveho nacyo bamaze. Numva uyu munsi nogeze ngaha kuri ibi bibazo, mugabo turacyari kumwe.
ku bindi bibazo byose muzotubaza tuzobaha inyishu. Murakoze.